Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru murimi rw'ikirundi y'igenekerezo rya 9 ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka wa 2021 tuyahera ku ngingo ziyagize hagiye kubakwa mu gihugu cose ibigwati vy'amahoro bizoshirwamwo bantaho nikora bamwe mu baserukira amashira hamwe yabo akukirira ishira hamwe mpuzamakungu ONI bakaba bashikirije amakenga kubizofatirwa ko kugira ngo hatogwe abo bantaho nikora nayo ukubuza kwibuka ababuze ababo mu gwimo gw'intambara ngo bishobora gutuma habaho kwinubana mu kibano bisigurwa na Jean Bosco Harerimana umigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'ubutungane bunywanisha idonido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi. Dasubiye kubaha ikaze murano makuru tuyahere mu bijanye n'ubutungane bunywanisha ukubuza kwibuka ababuze ababo mu bihe by'intambara ngo bishobora gutuma haba ukwinubana mu kibano imwe mu ngaruka ngo nuko ababujijwe kwibuka ababo baca bagwiza amajambo y'ugwanko ibishobora gutuma haba indiane kurikira Jean Bosco Harerimana umigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'ubutungane bunywanisha. Iyo hagize ubutegetsi canke abantu canke inzego zibuza imiryango zibuza imibano kwibuka ababo zikabuza imigwi imwe zikarekurira abandi biba biriko biraja mu ngorane birashobora gutera ingorane kuko mwene iyo migwi ibujijwe niyo iheza ikavuga iti mbega tweho kuki ubwo abantu batubujije ntibatumwe n'abatwiciye ugasanga rero nuko bariko barihanahana na cane cane yuko babihanahana bari mu migwi mito mito bari mu miryango bakabihanahana mu bakuze mu runganwe na cane cane ariko mu gwaruka ubwo gwaruka ari naho baheza bakigira ibyabashikiye n'ahandi mwana gikura ntabazi ibyarimwo akura bukebuka agenda ariga ari muri kijya gihe rero twita adolescence niho yiga ko ari ubu atari ubu agaheza akamenya yuko atariho nk'umuntu umwe ku giti ciwe atari gati kabaga kuma kakisenya ariko ari mu mugwi aheza rero akabaho avivanye n'amateka y'uwo mugwi iyo rero hagize umuntu ugwego canke ubutegetsi bubuza imigwi imwe kwibuka ababo bukarekurira iyindi kwibuka ababo biraheza bigatuma haba ibibazo byinshi mbere abantu bagatangura kwibaza ibibazo by'igituma babujijwe hanyuma bakibaza ibibazo bakongera bakiha inyishu mbere birashobora no gushika naho biba birebire bagashaka kuvyerekana biciye mu ngimba. Utiyabandanirize mu bijanye n'imibano hagiye kubakwa ibigwati vy'amahoro mu gihugu cose bizoshirwamwo bantaho nikora vyashikirijwe kuri uyu wa kabiri mu ruganda rwo gushikiriza ikigwa cakozwe n'ikigega Afonike kubijanye n'ingene ivyo bigwati bizokubakwa bamwe mu baserukira amashira hamwe yabo ngaha mu Burundi akukirira ishira hamwe mpuzamakungu ONI bakaba bashikirije amakenga yabo kubijanye n'ibizokwisungwa mu gutora abo bantaho nikora Arte Kavabushi. Ayo makenga yashikirijwe n'abaserukira amashira hamwe akukira ishira hamwe mpuzamakungu ONI yavuye ku gitabo casohowe n'ikigega Fonike kubijanye n'ibizokwisungwa mu gutora abazoja mu mugambi w'ibigwati vy'amahoro. Uyu aserukira ishira hamwe gitaho impunzi HCR yagarutse kubijanye n'ibizofatirwa ko bitegerezwa kwemezwa n'abanyagihugu. Ici
mu gihe ibizofatirwa ko bitemejwe ku mugaragaro n'ababa ku mutumba hamwe n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi hanyuma ntubasabe gutora bisunze ivyemejwe ku mugaragaro ariko iyo bitagenze uko ndabivuga nk'ubizi intonde bakoze zishikira abafata ingingo zahindutse. ubu nawe aserukira ishirahamwe World Vision yerekanye ko gufatira ku nsiguro ya ntahonikora byohava bizana ishavu mu bantu. Twisunze isiguro y'ijambo ntahonikora ntaco tuzoshikako tuzotuma hama ishavu mu banyagihugu. Ndabasavye muze dufashanye kugira twese tube kumwe muri ico gikorwa. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Gervais Ndirakobuca arabahumuriza. Nagomba mfata aka kanya mpumurize abo dufashanya ko leta izobandanya gukorana namwe kugira ugushiraho ibizokwisungwa mu gutora abazoja muri uwo mugambi bazobe ko ari bantaho nikora. Ndabahumurije mwese ko ata muntu azokurwa mu ntara ngo ajanwe mu yindi kuko leta iri ngaha kugira uwo mugambi ushoboke abantu bashigwe hafi y'amatongo yabo. Ivyo bigwati vy'amahoro bikazokubakwa ku rwego rw'imitumba, komine n'intara. Arakoze mugenzi wacu Artie Kavabushi. Ano makuru tuyabandanize mu bijanye n'imico kama. Abatimbo bo mu Gishora ni muri komine Giheta intara ya Gitega bashikiriza ko batangajwe no kubona basibijwe guherekeza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu rugendo yagize rumushikana mu bihugu vy'Abarabi Dubai nkuko vyari bitegekanijwe. Umukuru w'abatimbo Oscar Nshimirimana avuga ko bahomvye amafaranga arenga miliyoni 4 uko ari 12 mu kurondera ivyangombwa byo kujabuka. Avuga kandi ko atari ryambere bibaye hakagenda abandi mu kibanza cabo, agasaba umushikiranganje mu vyajejwe harimwo imico kama kubakemurira ico kibazo. Tumukurikire. Kumbise ubushikiranganje butubarira turondere ubushikiranganje nyene kugwaruka inkino n'imico kama batubwiye ati ni turondere vyangombwa tumaze kuzironka hama rero niho batubwira ati mwe nimuce murindira ati zobabwira umunsi muza kwipimisha ijya covid. Hama rero turarindira yuko batubwira umunsi wo kwipimisha turabura, ariko rero tukaba twari twiteguriye yuko tuzojana n'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu nyene niwe yatwirondereye wenyene ngo tuzojane ahantu ngo i Dubai. Hama rero amaze kuturondera aca bicisha mu bushikiranganje hama natwe bica biradushikira. Uyu munsi rero ikintu cadutangaje twebwe rero twari tuzi yuko urugendo dufise ruhava ruba ubunu munsi, ariko ntivyashobotse. Twagiye twumva Diregiteri Generale atubarira ati urugendo rwasivye, ati rwasivye kuko ati mwaje kwipimisha, ati mwaratevye kwipimisha, ati kandi ngira ngo ntihabuze ikindi kintu cabiri, ati camwihangana. Twebwe rero tumaze kuvyumva uko twumva biratuvunye inkokora, tuca duharura amahera twari tumaze gusohora. Twari tumaze gushika ku miliyoni 4,990, nukuvuga novuga yuko ari nkazari nk'imiliyoni 5 zaburamwe amahera makeyi. Kuri twese twari 12. Tuca turavuga duti none ku rugendo rusivye twebwe duca tuba abande. Turasaba rero abajejwe inkino n'imico kama n'abandi bose biyumvamo ko ingoma z'u Burundi zabaye izambere kw'isi yose ko bodushigikira. Ivyo bintu vy'amanyanga ivyama biriko birakorwa ku bijanye n'ingoma nukuri ivyo bintu bigahagarara. Jewe ndidoga nkaca nsanga abanyabujumbura nabo baridoga. Iyo habaye amahiganwa umugwi wabaye wa mbere ntibawujana haca hakora igiturire. Uyu munsi igiturire kiriko kirasebya igihugu c'u Burundi. Nkuno munsi murumva ko umushikiranganje we nyene atujejwe yatangaye. Vyamutangaje aravuga ati nibara kubona ivyo bintu mubigirirwa kandi ari umukuru w'igihugu wenyene yabitumiyeko.
Kuri ivyo twarondeye umushikiranganje mu byo bujejwe harimwo imico kama bakaba batwishuye ko atari bo bakwirikirana iyo dossier ahubwo ko ari ubushikiranganje bujejwe ivyo budandaji mu bushikiranganje bujejwe ubudandaji naho tubarondeye bakaba batubwiye ko abari bajejwe gukurikirana iyo dossier baza bashitse i Dubai mwihayanishwa mpuzamakungu bitiriye Expo 2020 ano makuru tuyabandanirize mu yavugwa mu makungu Ubufaransa bwasubije kuri uno wa kabiri igihugu ca Benin ibishusho 26 vyari bigize amatungo kami y'ico gihugu ivyo bishusho bikaba vyari vyasahuwe mu kinjana ca 19 n'abasoda b'abakoloni bikaba vyari bibitswe kugeza ubu mu nzu y'iratiro y'igihugu c'Ubufaransa iyi akaba ari intambwe ya nyuma yari sigaye inyuma y'amasezerano yo gusubiza amatungo inyafrika yarabitswe mu gihugu c'Ubufaransa yatewe ko umukono mu mwaka wa 2017 na President Emmanuel Macron iyi nkuru ni twayiteguriwe na mugenzi wacu Raisa Liliane n'amahoro. Un dernier coup d'œil. Uko no gusuzuma ubwa nyuma ibishusho bigira bifata urugendo uyati aha nta ngorane nta na hamwe kiza kwiseka nubwo abatari bake babirindiranye igishika mu gihugu ca Benin ngo ni ngombwa yuko bitekegwa mu masandugu bigafata urugendo mu mutekano ntangere bibanje gusuzumwa abahinga karuhariwe mu bijanye n'ububiko bw'ivyakahise baturuka mu gihugu ca Benin babanje gusinya icegeranyo cerekana uburyo basanze mu ivyo bishusho uyu mukenyezi ati nizere ko atangorane nimwe mwabonye kandi tukizera ko muzoturungikira amafoto bigeze mu gihugu canyu ugusuzuma ivyo bishusho bikogwana ubwitonzi bwinshi ariko atagutakaza umwanya ico gishusho gihagaze cerekana umwe mu bami bigeze kurongora igihugu ca Benin kikaba gikozwe mu rubaho ruremereye ruvanzemwo n'ivyuma ibituma kiremera kikagora iyunguruza ico gikorwa nticoroshe kikaba gihagarariwe n'abanyabena ibishusho 26 byose hamwe bikaba vyateguwe neza kugira bifata urugendo urubanza rwo gusanganira ivyo bishusho rurategekanijwe muri ico gihugu ca Benin Pour célébrer leur retour. Arakoze Raisa Liliane inamahoro mu gihugu c'u Rwanda naho Kigali hafise inzira zahariwe gucamwo abiyunguruza hakoreshejwe amakinga ni mu ntumbero yo korohereza abantu biyunguruza batazimbwe kandi hakingiwe ibidukikije inkuru y'abagenzi bacu ba France 24 mwayiteguriwe na Raisa Liliane inamahoro. Que des pistes cyclables longent les principales. Kuva haciwe utuyira tw'amakinga mu muji wa Kigali abantu baratanguye kwijukira kwiyunguruza bakoresheje ubwo buryo uyu musore ati ndabangukirwa gutonda ku kazi kuko sinkirinda gutonda iminota 20 ndindiriye ibisi nyunguruza amakinga 80 yarategekanijwe muri ico gisagara ca Kigali na rimwe mu mashira hamwe ahakorera kuva mu kwezi kw'icenda kuno mwaka muri ano mezi abiri ya mbere ayo makinga akoteshwa ku buntu ikindi nuko bitegekanijwe kw'igiciro cyo kwiyunguruza kitazozimba rugereranije n'igiciro c'abiyunguruza bakoresheje amataxi moto leta y'u Rwanda ikwishiraho politike y'ukutonona ikirere n'ivyuka vy'imiduga iyo politike iri hake ku mugabane wa Afrika uyati kubona tabitoro igihugu cacu gicukura bituma ukwiyunguruza n'imiduga bituzimba ati ibi biratworohereza ubuzima kuko ntibizimvye iyo politike ihari kuva mu mwaka wa 2015 urongo igisagara ca Kigali avuga ko hamaze gutegurwa bene ayo mayira y'amakinga afise uburebure bw'ibirometero 17 mu muji wa Kigali bagategekanya no kwagura mu bindi bisagara u Rwanda rufise ihangiro ryo kugabanya ivyuka bisambura igisenge c'isi kugera ku bice 38% gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030 Ces émissions de gaz à effet de serre de 38% d'ici à 2030. Arakoze mugenzi wacu Raisa Liliane inamahoro kuri ayo makuru avugwa mu makungu ya dutohoreje ningaha cedusozerera ano makuru twari twarabateguriye reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.